amafaranga yinjiye ni 29% ku mafaranga yategekanijwe. Iki ni kibazo gikomeye. Nta gihugu na kimwe, ndababwiza ukuri, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere, gitezwa imbere n'ibintu bibiri: icyo bita la production intérieure hamwe na financement extérieur. Ibyo bintu bibiri birakorana. Mu bisanzwe budget général de l'État igizwe n'ibipande bitatu. Donc igice ca mbere na marosete intérieure, igice ca kabiri ni financement avec don ou hors don. Nukuvuga ajya amafaranga abafashanya n'igihugu baduha hamwe n'abajya amafinancement atangwa na berbe nayo leta iza gusaba mu mabanki amadeni. Hari ikintu giteye ubwoba rero ngaha aya muri mu mafaranga leta yari yarategekanije ko abavyifasha bazoyiha ivyo bita les dons sur les projets n'amadons budgétaires. Ayo mafaranga yari amafaranga menshi cyane, yari hafi 1500 miliyari. Don budgétaire yari 362 miliyari. Murumva, don budgétaire 362 miliyari. Ariko nagenda gure ko tani faranga nari mu ginjiye. Nta faranga mu ryatanzwe. Mu bari batekanije handitse ko taux de réalisation 0%. Kubijanye na dosiri projet. Dosiri projet no kuvuga ama projet abantu bari baje bafashanya n'igihugu. Amafaranga yinjiye hari prévu 1094 miliyari. Urumva 1094 miliyari, urumva amafaranga ni menshi cyane. Amafaranga yinjiye ni 29% ku mafaranga yategekanijwe. Iki ni kibazo gikomeye. Nta gihugu na kimwe, ndababwiza ukuri, nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere, gitezwa imbere n'ibintu bibiri: icyo bita la production intérieure hamwe na financement extérieur. Ibyo bintu bibiri birakorana. Muzogende mubaze na Europe igihe cy'intambara, inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, irafari le plan Marshall. Le plan Marshall kugira ngo ishobore kuba realize, barinze gusaba imfashanyo n'amadeni. Muga amadeni uyasavye hariho ibintu bibiri bigusaba: la gouvernance. Ata gouvernance ntibishoboka. Naha rero nariko ndavuga nti uravye iyi taux de réalisation, urumva nta kintu bita don budgétaire ntikibaho mu Burundi. Urumva na sur projet, urumva 29% taux de réalisation. Urumva ko ibintu ari ibintu biteye ubwoba, ntidushobora kwa avansa nibikunda. Ibi rero nifuza ko ntoja mu madetaye, mugabo hari ikindi kintu nagomba ncenjako kindi, ni ikintu kijanye n'amadeni. Nababwiye ko leta muri financement ndacyari muri loi de règlement et compte rendu budgétaire. Muri loi de règlement baravuga leta higeze ku madeni. Ubu uravye muri loi de règlement, leta muri dette intérieure iri kuri hafi 5000 miliyari. Dette intérieure, dette extérieure hafi 2000 miliyari. Urumva ko byose na byose hafi ari 7000 miliyari. Ni biharuro byanditse ngaha. Ibi bintu rero hari gihe leta yifata nk'umugabo yasuruye, mugabo agaca kunda kayoga, agaca kuna no kujya ka brochette. Uti kucyo kubera iki? Ntushobora kurondera kwamikara cyane mu gihe uri kurarya ufungura neza, mugabo utinjije ivyo bintu uriko urafungura. Murumva iryo deni ngene riri guma riduga. Ninashika kuri budget
igira muraza kubibona iri dette rero extérieure intérieure riza kubuza ikintu bita la croissance du secteur privé nishoboka secteur privé mu gihe nk'iki nishoboka kuko secteur amabanke niya finance le secteur privé mugabo ugiye kuraba amafaranga nk'ubu uya kubera leta mwaya madon extérieur atebonetse leta yaciye igenda gufinansa iyo deficit isaba amakredi mu mabanki hamwe na emission de bons de trésor vyaciye biduga inshuro nk'amajana 3 kwijana mbere ahubwo nk'igihumbi kwijana kuko bace baza gusaba amadeni ivyo navyo bica bihagarika ko le secteur privé ibaho ibi bintu ni danger pour c'est même suicidaire sur l'économie y'igihugu.